Inyuma y'ico twokwita ikosa ridasanzwe igisirikare ca Ukraine cakoze aho carashe kuri uyu wa mbere ku kiraro ca Kerch gihuza Uburusiya n'izinga rya Crimea. Uburusiya bwabasubirije mu ndumane aho bwakoze ibitero bidasanzwe naho nyene mu gice ca Ukraine na cane cane mu manuko bw'igihugu, naho ingingo ubutegetsi bwa Vladimir Putin bwafashe yo kwikura mu masezerano yo kurungika ibiribwa biciye ku bivuko vya Ukraine ikomeje guteza urunturuntu, aho bamwe n'abandi bagenda bayivuga ko. Tugiye kurabira hamwe kugenda bivugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, turahagarara cane cane ku vyerekeye ituritswa ry'ikiraro ca Crimea, ariko kandi twongere turabira hamwe n'amasezerano y'ibinyantete Uburusiya bwikuye. Subscribe kuri channel YouTube yacu nimba utarabikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Ikaze. Drone 21 ndetse n'ibisasu vya calibre vyaterewe mu nyanja yirabura nivyo vyanyanyagijwe mu bumanuko bwa Ukraine ku kivuko ca Odessa. Ikivuko cari gikomeye cane ndetse arico cakoreshwa mu gucisha ko ibifungurwa vy'ibinyantete Ukraine isanzwe irungika mu mahanga. Saho nyene harungitswe ibisasu vyanyanyagijwe kuko nkuko vyemezwa n'umushikanganje wo kwivuna amaso w'Uburusiya, aho yamenyesheje yuko ibisasu na za drone zanyanyagijwe kandi muri Mykolaiv aho hasambuwe ububiko bw'igitoro. Ibi vyemezwa kandi na guverneur wa Odessa ariwe Sergei Brachuk hamwe na guverneur wa Mykolaiv ariwe Oleg Kiper. Ibimenyetso ko Ukraine yatewe vyagiye vyumvikana ahandi hatandukanye mu bice bitandukanye vya Ukraine nko muri Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd hamwe na Cherkasy. Ibitero vyatewe kuri Odessa nkuko Sergei Brachuk abivuga kuri channel Telegram, vyashegeshe bikomeye ikivuko ca Odessa bivuye kuri misile za calibre zitandatu zaterewe mu nyanja yirabura. Ivyitego vy'izi misile ku rundi ruhande zemewe kandi n'umushikiranganje wo kwivuna abasi w'Uburusiya Sergei Shoigu, aho yemeza ko kwari ukwihora kubera ibitero Ukraine yakoze mu gutera ikiraro ca Crimea. Ikiraro gihuza Uburusiya n'ikigwa ca Crimea ni ikiraro rero gisanzwe ari kinini cane, kireha n'ibirometero 18 vyose, akaba ari naco kinini cane ku mugabane wa Buraya, cuguruwe icese mu mwaka wa 2018. Sergei Shoigu yemeje ko ibitero vyatewe ahasanzwe hari ububiko ndetse hanakoregwa za drone zigurutswa hejuru y'amazi y'inyanja zakoreshejwe kugira ngo hasamburwe ikiraro ca Kerch gisanzwe gihuza Crimea hamwe n'Uburusiya kuyu wa mbere. Yagize ati muri iri joro ryo kuwa kabiri igisirikare c'Uburusiya carashe za misile mu ntumbero yo kwihora ku birindiro vyakora basanzwe bakora iterabwoba babanya Ukraine, aho basanzwe babitegurira ibisasu ndetse banategura igitero kuri Federation y'Uburusiya basanzwe bakora bakoresheje za drone ziraswa hejuru y'inyanja bakoresheje amato ndetse zisanzwe zinahakoregwa hafi y'igisagara ca Odessa. Twasambuye kandi n'ububiko bw'igitoro muri Mykolaiv. Sergei Shoigu kandi yemeje ko ibitero 28 vyakoreshejwe na za drone vyaburijwemo n'ingabo z'Uburusiya hejuru y'izinga rya Crimea, aho ivyo bitero vyari vyakozwe n'igisirikare ca Ukraine. Abicishije kuri Telegram yemeje ko drone 17 muri zo zasambuwe, naho izindi 11 zikaba zabujijwe kugera ku ntego yavyo, ndetse ngo nta muntu yashoboye kuhatakariza ubuzima canke se ngo akomereke ku vyerekeye ico gitero. Igitero c'uyu wa mbere igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 cakozwe n'igisirikare ca Ukraine ku kiraro ca Crimea, aho haciye hafatwa ingingo yo guhagarika ingendo
kw'iki kiraro hasanzwe hacako itreni ndetse n'imiduga ryateje urunturuntu kikaba cahitanye abantu babiri, uwundi umwe nawe arakomereka. Abo babiri bari basanzwe bari mu muduga umwe ndetse n'uwo mwana ubwo drone yasekura iki kiraro nabo ni Alexei Kuruki w'imyaka 40 n'umufasha wiwe Natali w'imyaka 36, aho bari kumwe n'umukobwa wabo yitwa Angelina asanzwe afise imyaka 14. Uburusiya bwamenyesheje ko iki gikorwa ari igikorwa c'iterabwoba Ukraine yakoze kandi yuko idashobora kwihanganira ibikorwa Ukraine igenda ikora, ikaba yagikoze rero kugira ngo isambure kino kiraro, aho ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye vya Ukraine vyagiye bicigamba. Putin yemeje ko ibikorwa vyo gusambura iki kiraro ari ubugizi bwa nabi ndetse bifatwa nka acte terrorisme canke se ibikorwa vy'iterabwoba, kuko iki kiraro ca Crimea hacigiye kirekire kidakoresha mu bikorwa vyo gutwara ibigwanisho. Inyuma y'umutaga aya majambo Vladimir Putin akaba ariho yayavuze, aho yasavye ko ingabo zikwiye gukora buri kimwe cose mu gusubiriza mu ndumane Ukraine, ari vyo vyakozwe kuri uyu munsi wa kabiri. Ejo hahise ibinyamakuru vyo muri Ukraine ndetse na za social media bishimiye urupfu rwa Kuryk Alexei w'imyaka 40 aho yaguye muri kino gitero. Ibinyamakuru vyo muri Ukraine vyemeza ko iyi operation yo gusambura ikiraro yakozwe n'igisirikare kigwanira mu mazi Ukrainian Navy hamwe n'iperereza rya Ukraine Security Service of Ukraine SBU, nk'uko kandi vyandikwa n'ikinyamakuru Arte gisanzwe candikira mu Burusiya. Anthony Blinken asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wewe yavuze ko ataco aziko ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataco ziziko kuvyerekeye kino gitero, ariko ko Ukraine ifise tactique zose ishobora gukoresha kugira ngo igwanire yongere ikingire ibice vyayo, akaba yavugiye i Washington. Ikiraro cha Kerchen Bridge riba icuro ya kabiri kirashweho kuko mwaka wa 2022 ukwezi kwa 10 Ukraine yateze bombe imenagura hatari hato, harasambuka abanyagihugu batatu barapfa ndetse ibarabara n'imiduga n'igitreni naryo rirononekara cyane. Iki gihe Uburusiya nabwo bwihoye bikomeye mu kurasa ku bice bitandukanye bitanga umuyaga nkuba, vyasize ubukonje butoroheye ingamba abanya Ukraine. Iki kiraro kuva ico gihe catanguye gusanwa, aho casubiye gukora neza na neza ku igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 3 mwaka wa 2023. Ni kuyu wa mbere nyene amasezerano y'ishogwa ry'ibinyantete yarangira, ndetse Uburusiya burarengwa ko butazongera kuyasubiramwo. Maria Zakharova asanzwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire yemeje ko kuva kuyu wa 18 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2023 koridor yarisanzwe icishamwe ibinyantete yugawe, ndetse Uburusiya bwamaze kuyikuramo y'amasezerano yari yarasinyiwe i Istanbul, nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru TASS gisanzwe candikirwa mu Burusiya mu muce w'igifaransa. Uburusiya na Ukraine rero kaba vyari vyafashijwemwo na Turkiya hamwe na ONU kugira ngo habe amasezerano yo kurungika ibinyantete n'ibifungurwa hamwe n'imborera hanze y'ibihugu. Aya masezerano yatanguye gutegwa ko umukono kuwa 22 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2022, hasinywa imisi 120. Aha hari hemeranijwe ko ibinyantete vya Ukraine bishobora kurengana mu nyanja yirabura atacamira, nyuma yuko ino nyanja yirabura isanzwe igenzurwa n'igisirikare c'ubu Rusiya. Nyuma rero amasezerano yongeye kongerezwa, ndetse hemezwa yuko Uburusiya nabwo nyene bushobora kurungika ibinyantete ndetse n'ibindi bifungurwa hanze y'igihugu
harimwo amase canke se imborera ya kizungu nk'uko vyagarutsweko. Kuwa 29 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2022 Uburusiya bwikuye mw'aya masezerano nyuma y'uko Ukraine yateye za misile ku mato y'Uburusiya i Sevastopol. Gusa yongeye kugaruka mw'aya masezerano mu kwezi kwa 11 itariki 2 umwaka wa 2022. Aya masezerano yongeye guhabwa imisi 60 gusa ku bijanye n'ibidandazwa vy'Uburusiya n'ibindi vyongeye kugorana kubera ko ibihano vy'ibihugu vy'Uburayi vyari vyafatiye igihugu c'Uburusiya. Ibi rero bihano bibuza yuko ibidandazwa vy'igihugu c'Uburusiya bishobora gushorwa hanze vyagiye biteza akajagari ndetse bituma n'idandazwa ndetse n'aya masezerano adashobora kubandanya. Umunyamabanga wa ONU Antonio Guterres yabijemwo noneho hongera gusinywa amasezerano kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 aho hizejwe yuko ibintu vyari gukorwa biciye muri Joint Coordination Center JCC, aho hizezwa ko hategerezwa kugira koridor y'ibinyantete ndetse n'imborera biciye ku bivuko vya Togryats, Odessa, Russia, Ukraine hamwe na Turkiya. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 biciye ku cegera c'umushikiranganji w'imigenderanire Sergei Vershinin yemeje ko ONU yase kwaba igenzurwa yuzuye ry'amasezerano hagati ya ONU, Ukraine, Uburusiya ndetse na Turkiya. ONU biciye kuri Antonio Guterres na Erdogan, ndetse Erdogan asanzwe ari umukuru w'igihugu ca Turkiya, bavyinjiyemwo bogosongera kugondoza Uburusiya bwongera kugaruka mu y'amasezerano. Gusa Uburusiya bwagumye bushirirwaho ibihano vyo kudashora hanze umwimbu wabo hagashigwa imbere Ukraine gusa. Kuva ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'indwi Perezida Putin yemeje ko Uburusiya bushobora kuva mu y'amasezerano, ko bazoshobora kuyasubiramwo mu gihe amasezerano Uburusiya bwemeje yubahirijwe. Amwe mu aya masezerano Uburusiya busaba harimwo uburyo bwo kuriha bwa SWIFT Uburusiya bwahagarikiwe, ariko Uburusiya bwo bwemeza ko ibiribwa bigurwa hanze bikwiye kurihwa mu buryo bw'amabanki biciye muri SWIFT, ariko ibihugu vya Buraya bukaba bwafatiye igihugu c'Uburusiya ibihano vyo kudakoresha SWIFT nk'uburyo bwo kuriha. Ibi rero Uburusiya bukaba buvyamirira kure. Ibindi Uburusiya busaba no kureka amato y'Uburusiya akaja akongera agatwara ibidandazwa n'ibinyantete ubwavyo ndetse n'ubwabo gushika ku bindi bivuko mu bindi bihugu. Ibi akaba rero igihugu n'ibihugu vya Buraya vyivyamirira kure kubera ibihano bashiriweho. Ikindi Uburusiya busaba nuko hoshirwaho umuyoboro canke se pipeline ushobora gutwara ammoniac isanzwe ihingurirwamwo imborera hagati ya Togryats na Odessa. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umwe bwa Buraya bwemeje ko ibihano Uburusiya bwafatiwe bitaraba ibijanye n'ibifungurwa. None ingaruka zoba zibuze kw'iri hagarikwa ry'aya masezerano hagati ya bino bihugu. Igiciro c'ingano imwe mu ngaruka caraduze kuva ino ntambara itanguye kigera ku bice 3%, ndetse neza na neza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho caduze amadolari 6.84 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ifaranga rya Turkiya lira naryo ryarakorotse cane biciye ku idolari ku rugero rwa 26.31 kw'ijana. Uburusiya bwo bwemeza ko ihagarikwa y'amasezerano bizotera isoko ryiza imbere mu gihugu. Ibi vyose rero vyatumye mu bifuza ko urudandazwa rwongera gukorwa harimwo Recep Tayyip Erdogan, aho yifuza yuko bazongera kuganira na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin haba kuri telefone canke
gutemberera igihugu c'Uburusiya mu kwezi kwa munani umwaka uza. Dmitry Peskov amenyesha ko Uburusiya buzokomeza guha ingano n'ibindi binyantete ibihugu bikenye mu gihe ibihugu vya Buraya arivyo vyafata ingano za Ukraine, naho kuva amatoni yose arongekwa mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze ibice 10% gusa vy'ibiribwa vyarongetswe, bikaba arivyo vyarongezwe ku mugabane wa Afrika. Reka tubashimire ko mwabanye natwe kuri Ivyacu TV.